abantu baruguru saa 8 n'usuri inzigera akaba ku bantu bibujumbura ariko saa 8 n'usuri utarafungura no kuvuga ngo bavyutse mu gikorwa chance guhera ukavuga ati kino se ngombe ugita hagati nta kimaze mugovuga ngo hageze saa 8 utarakora ku muntu uri ruguru cyangwa uba wabibuze ni kimwe mu ivyo bibiri ariko hano mu gisagara ca Bujumbura ni saa 10 ziragera kandi uri capable kubironka buri munsi hako saa 8 saa 10 zikagera utarakorako equipe nziza ya Ben Amorim umumenyereza w'ukwezi ndetse n'umukinyi w'ukwezi Brian Mbeumo barabagiye kuri Tottenham Hotspur Stadium oya jewe Mbeumo ko wewe mukinyi w'ukwezi sinabedese ariko mumenyere akose umukinyi mwiza gutari muri equipe nziza umupira uratangaje erega umukinyi abaye mwiza bari muri equipe nziza ndabeje oya tuvugisha ukuri umukinyi aba mwiza ari muri equipe baze Messi Fernandez yabaye umukinyi w'ukwezi ko uzovyuka Ben Amorim yabaye umumenyereza w'ukwezi aho nariko vyumvira habaye igihe kugira ngo sindavyumvira umumenyereza avuye muri Portugal nyuma y'intango zose yakoze muri Premier League aba bantu bo kuri YouTube babagoye nka ba Dani nimba ushobora gutunga ikintu kibi hama uwundi yatunga ciza na rugezo sindiko navuga ngo equipe nimbi mugabo ukabuto kwiyumvisha muri we kwemera ko ikintu cy'undi muntu atari ciwe kiba ciza uracafisa agasorobo biba bigoye cyane biracagoye cyane ntushobora kumbwira ngo je sinavuze nk'umufana wa Liverpool ahubwo navuze ukurukaho kuri kuko nimba Madrid twateye baro nk'ijya mediane idahindutse ako Madrid na City si bimwe City gutembereza umupira ibaza umuntu ariko arabaza ngo ninde equipe kina neza Liverpool nta munsi tatsinze City yisumbije gukina umupira Liverpool nto yigora ibintu byo gukina neza mukina mujahe reka yirondera igitsindo setu buri equipe ifite uburyo bwayirondera mu manota yes umugabo Ruben Amorim menyereza mwiza w'ukwezi ku 10 ndetse n'uno mugabo azwi izina rya Brian Mbeumo umukinyi mwiza w'ukwezi ku 10 bose ni bashasha muri Manchester usivye ko Ruben Amorim ubu yinjiye muri saison hagati mu mwaka wese ariko kandi birumvikana ko nta saison aratangura ngo ayimara ari muri Manchester mu gihe Brian Mbeumo ni Rokri yo muci cyangwa se muri no Chirieze muri Mercato birumvikana ko umusore bakuye muri equipe ya Brentford umusore w'umunya Cameroon kwa kigwa na equipe yitwa Tottenham Hotspur mu ndwi heze bari bakira Nottingham Forest bananirwa kwikura mwishamba ritukura ariko bagaragaje ko equipe ya Manchester tacho yagiriza kuri iriya match ya Nottingham kuko naco batatanze bagomboye igitsinda ku kanyuma ku 81 kuri reprise de volley y'umwana azwi izina rya Amad Diallo gukina na equipe ya Tottenham igiye gukina urukino rwa gatatu muhira bikurikirana toute competition confondi nyuma ya match batsindiwe na Chelsea bakahakira Copenhagen bakayitsinda 4 kwakirira bwa mbere no match kuri kino kibuga bakira equipe ya Manchester kino gihe bigaragara ko ivyo gutakaza itavyerekwa yo bari piège ya mbere ku mugabo yitwa Thomas Frank bigaragara ngo ashobora kuba yaradesevye benshi kuri match yeruka ya Chelsea bivanye nuko abaravye match yavuze ngo nimba ari Tottenham ikina uno mwaka muri Premier League hari byinshi tutazoyituma tuzokwakira ivyiduhaye kuri match ya Chelsea ariho mpera ni equipe yapanze ayipanga nabi mu kuyipanga nabi munanira no kumenyereza namakosa abiri yakoze yapanze equipe yiwe nabi bimunanira no kugira reaction mu gihe match iri encore ngo abone ko ivyo yapanze nabi ashobora kubihindura ngo bifate umurongo muzima gushika ubwo tubonye yinjiza abakinya akabona ko akoze amakosa akabakuramo Thomas Frank yisanze muri equipe hagomba kugira ibibazo byo gukina match zikurikirana muhira ukinya na equipe ya Chelsea ukinye muri Ligue des Champions ivyo ho uranatsinze ariko ugarutse kandi muhira match ya gatatu yikurikiranya ugomba gukina na equipe yitwa Manchester United iyi ni minzani ikomeye kuko wotakaza uri Old Trafford wotakaza uri Stamford Bridge ariko gutakariza match zose muhira hari iyindi shusho n'izindi ntege uburi kurerekana ko utaragira kandi hari umwanya abantu bagufata nka equipe ikomeye umunzani rero urimwo kuri equipe ya Tottenham Hotspur kuko nubwo turiko turavuga ngo Manchester United igiye gukina ari equipe ifise umumenyereza w'ukwezi ifise umukenye w'ukwezi si equipe twokwicara tuvuge ngo mayonnaise yarafashe neza ngo ubwiza bwayo buyemera guhangana na buri equipe muri Premier League ariko paraporo ya Tottenham ko Tottenham ingino zitatu baheruka muri Premier League batsinzemo rumwe batsindwa zibiri
muri zibiri batsinzwe na Chelsea batsindwa na Newcastle baheruka gutsinda uko niko kwezi kwiza kwa Manchester United kunatumye wanashaka bavamwe umukinyi mwiza w'ukwezi no mumenyereza mwiza w'ukwezi mugiye kwabaye kubi kuri Tottenham kwabaye kubi kuri Manchester City kwabaye kubi kuri Liverpool ndetse n'izindi equipe zikomakomeye ariko nje nemeje abantu ngo Ruben Amorim n'ubundi agomba kuja kuri Tottenham Arena akagomba gutora amanota ono umukinyi umwe kumwe umuntu nemera ko equipe ya Tottenham idafise ni Bruno Fernandes ariko ikintu na wene waryari rero sasa ikintu cambere je nemeza no ko Tottenham kugeza ubu ivyikina bitarafata ntibirafata kuko bimwe mu bintu biriko biratuma ntibirafata ariko hari cizere cerekana ngo vyofata kimwe mu bintu vyerekana ubukomezi bwa Ruben Amorim nuko yarebeye abamubreminga baramubreminga bakavuga ati aramba ku bintu vyiwe ibintu vyanje muvyumva mutsavyumva muzobikina kandi ndazi yuko umunsi twavyumvise turi hamwe birashoboka uno munsi nta muntu numwe atokomeza ko iriya system batatu babiri bane umwe muri equipe canke 3-6-1 muri equipe ya Manchester United yamaze gufata avec 11 de départ beza office Seneman zimwigori ukagira Reniyoro Matis Dorait n'umugabo askwizina rya Lukshaw imbere ya office Casemiro na Bruno Fernandes ukavise Amadi Diarra ruhande rumwe urundi ruhande ufise Diogo Dalot ugatereka Brian Mbeumo n'uwitwa Benjamin Sesko birumvikana kuno munsi equipe abo 11 umupira barasunika ukagenda pe bishobora kwanga yuko muri remplacement ukayiprofita Manchester kuno munsi bigaragara ngo ADN ashaka kubatera mu mugabo witwa Ruben Amorim bariko barayumva kandi uno munsi resultat irikira bavugira contrairement nino equipe yitwa Tottenham Hotspur bigaragara bwana Landry uno munsi ko mugabo yitwa Thomas Frank arikaronka resultat kubera ko afise abakinyi bashobora gutsinda equipe bayirushije uwo munsi kubera ko dufata karo nibeza kuri Leeds bakayitsinda nibeza kuri Everton bakayitsinda ariko kandi nakubwire ko ino ni piège kuko nyuma y'ino match bafise kuja kwa Arsenal muri Premier League nyene bafise kuja kwa Paris Saint-Germain muri UEFA Champions League bazogaruka bakira equipe yitwa Fulham basanga igisagara umugabo witwa Thomas Frank uno munsi afise squad imwemerera guhangana na equipe yari yose kiri umupira w'amaguru harabayemwe kwicanganya je cyane kwita kwicanganya kuri equipe ya Chelsea de Blues burya nayo nteri kubabandukana kuko igitsindo batsinzwe warabonye cyane ngo ni erreur défensive mugabo erreur défensive yabaye ko kutanywana kwa defenseur kuko urya munsi batsinzwe igitsindo ariko akinisha Kevin Danso ariko mwana Mickey van de Ven ariko Mickey van de Ven nivyo no mu defenseur mwiza ari nawe nako nawe yatsindishije mugabo hari ikintu citwa complementarité kiriko kirabura hagati yawe na Danso ariko kandi bari kujya uno munsi yagaruye umugabo yitwa Kuti uriya munsi bari kujya byinshi kuko Imana yarakinze Chelsea tari decisive imbere y'igoro ako kantu ko gutunga umunyegori mwiza rero burya ni ikomeye cyane kuri equipe yari yo yose wo equipe yo gukubagura mugabo gutunga umwataka mwiza ufise abandi babaye birasanzwe gusumbwa no gutunga umunyegori mwiza ufise abandi bafundikanye ibiro bikanyereka ngo Guillermo Vicario yabereye ibamba Chelsea ifise Joe Pedro ifise Neto yazanye Estevao mu kibuga nticobuza kwibera ibamba umugabo yitwa Sesko na Brian Mbeumo mugihe uno muzi je wangiye poste par poste Manchester sinofata Sene Lemens ngo namugeranya na Guillermo Vicario sinofata Pedro Porona iyi defense yabo niyo wavuga ngo waje muri defense atru reka tugombe dufate Christian Romero na Mickey van de Ven na Poro batatu basigaye ni beza gusumba ba Manchester uno munsi ofise Casemiro hagati mu kibuga je ndamufata nk'umuvinyu Casemiro kuko buri munsi uko inkino zigenda ziregera imbere niko nyere kubwiza bwiwe ari kumwe na Bruno Fernandes ukabona kikujwe na Amadi Diarra n'umugabo witwa Diogo Dalot Fatino Mediane ndimo Rodrigo Bentancur nawe bigaragaza ngo ari mu mwanya utari wiwe kuko hari umugabo witwa Joao Parinya ari hano Matar Sarr ni ntayegayezwa Simons ni ntayegayezwa wa muntu we equipe wisanga ifise Johnson bamfikagira kudusi iburyo uri kubatakisha Richardson uri Manchester United ifise basho mbona bamazigiye mu bintu bya Landry Koromu yakinye muri buno buryo kubera ko Richardson yarajavuye mu babare ntiyari bwagarukane forme ziwe mugabo no muzi sinumva ko bwiyukina na Manchester United ufise akazi gakomeye kuno uzova kwa Manchester uje kwa Arsenal uve kwa Arsenal ugende Parc des Princes ibi binyereka ko abakinyi afisa agomba kubazana bose uko bategerezwa wanashaka Christian Romero no muri Champions League yarahari wewe bakinanye na Mickey van de Ven erega ibero vyerekana ko na Mohamed Kudus yagize icitwa contusion
reka dufate ko ari ico kibazo nta kibazo nubwo yo batanahari kinisha Simons buryo ukinije umwana yitwa Brennan Johnson bubamfu watakisha Richardson umugabo yitwa Bentancur na Matar Sarr na Parinya bisange mu kibuga canke na Lucas Bervar nta kintu na kimwe Thomas Frank wosigurira abantu ngo Manchester yagukuye kwa 3 motife ngo bavuye gutanga umukinyi mwiza w'ukwezi n'umumenyereza w'ukwezi motife ngo bavuye mu kwezi bakinyi nkino zitatu bakazitsinda zose mugabo tuzi ngo umwanya Ruben Amorim yokora yerere bigaragaza ngo wa Thomas Frank ugomba guprofita ico kintu ico mbona Thomas Frank kumva ngo bihe Manchester yabayemo igatsinda Chelsea ntinagomba no kungurikiza ko jewe nka equipe yitwa Tottenham Thomas Frank kubwanje afite cyo gukora nico kunaniza Manchester ku buryo Manchester yisanga 11 yazanye umunsi badakumva kuyitsa bitari bivuze gukunda kubera yuko plan B irashobora kumugora burya Chelsea urabona ikintu catumye itsinda Tottenham yayampoje ivyigomba gukina Chelsea yanki ibintu vyose Tottenham yokwempoza mu kibuga ahubwo Chelsea zani vyayo itegeka Tottenham ko babigendera ko kandi birakunda bica birangera Chelsea yabiteguye ibi vyaje umusaruro bifashishije umwe mu bakinyi beza kwisi apana muri Premier League kwisi yitwa Moises Caicedo uwo nawe kwa Manchester United ntawe bagira si Casemiro si Fernandes nta muntu agomba kwempoza Matar Sarr ibintu bazokina probable lineup birumvikana ko musatiza ashobora kwatakisha kwa Landry Koromani Zavi Simon Rwanda rundi ruhande Brennan Johnson bikumvikana ko Pop Matar Sarr ashobora kushwanga nimero 10 agati mu kibuga mu buryo bwa double pivot mugabo azwiza yajeho Parinyo ndetse n'uwitwa Rodrigo Bentancur mugihe Kevin Danson na Mickey Van der Ven nabo bikekwa ko bashobora gutangura muri axe central Pedro Porro ku nimero 2 Jadon Spence ku nimero 3 Vicario mu igori n'ukuri ndatukaraba ko kuri no probable lineup bafise umudefenseur mwiza arimo qualité za Ramos zose ziri kombine Christian Romero ni mwiza pe yes nuko bimeze muri English Premier League izindi ngino twababwiye zoba zihari Chelsea barakina ku munsi w'ejo igihe cyazine na Wolverhampton Wanderers ako barakanywa abatsindirwa nabavuze rero nticokunda mu mupira w'amaguru vyose birashoboka ndavyemera kandi Premier League iragoye mugabo Wolverhampton igaragaza ikimenyetso cuko igomba kwisubirira ya Jivu ikumbuye hari yes nuko mu nkundire dushimire cyane abadukurikiranye kuko